yagomwe uyu mwana akiri muto akiri mu bigero yitwa Ninziza Felicite. Imana yamugomwe rero ngo imudugane mu bwami bwayo, nk'uko natwe dufise indimo. Iyo umuntu agiye mu ndimo araca ikigori agomvye, kirya gitanguye kwera akagica, kandi nta muntu amufata, kandi nta mutima usimba, kubera bikoze mu ndimo yiwe. None Imana dusenga ivyo yakoze dukuye ubwatsi, urubanza yaciye ntasubirwamwo, n'urubanza yaciye rw'Imana. None rero ubwa mbere turahojeje abavyeyi b'uyu mwana, turahojeje ishengero rya Kajondi n'abakozi b'Imana ba Kajondi, namwebwe mwese mukoraniye hano turabahojeje mu izina rya Yesu. Tumenye ko uyu mwana tuzomubona hariya mu bwami bwo mw'ijuru. Abaririmbyi muhora muririmba ngo uyu munsi abavyeyi n'abana n'abagabo n'abagore babo bazosubira kubonana. Yesu ashimwe. Nuko rero aya majambo tugomba kuvuga sayo umwana yitavye Imana n'amajambo yacu. Uyu mwana rero tugomba dutangure tumushingira intahe. Uyu mwana yavukiye i Kajondi, akurira mu ishengero ry'Imana i Kajondi, arakira ijambo ry'Imana arihana, aba umukristo mu ishengero ry'i Kajondi. None rero arangije ava muri iryo shengero, kandi ari umwizigirwa, ari umwana avuga amajambo make, ari umwana adakubagana, kandi ibyo tuvugira ngaha si ukubeshya. None rero Imana idufashe, twizere tuzomubona hariya mu bwayo bwo mw'ijuru, aho inzamba y'Imana izovugira. Tugomba dusomerera ijambo ry'Imana, uryishyireko nanjye ndaryishyireko. Dusome mu gitabo cy'Umusiguzi igice cya 8 ku murongo w'8 nyene. Nta muntu ariho afise ububasha ku mpwemu ziwe wazigumirize, kandi nta bubasha agira bwo kubuza umunsi wiwe urupfu. Iri jambo umuntu yarivuze yari umwami Salomo. Hanyuma rero avuga iri jambo, kandi ari umwami, kandi yari umutunzi, yari afise ibintu bihinda. Urupfu yari kurugura ntapfe, ariko arabishurirwa n'Imana, aravyandika muri iki gitabo ciza c'Imana. Aravuga ngo nta muntu n'umwe ariho afise ububasha ku mpwemu ziwe ngo azigumirize, kibura ngo abuze umunsi wiwe wo gupfa. Turabanye ngene atungana, mu vy'ukuri iki kibono nticyatujyana, ariko ntitubishobora kuko n'urubanza rw'Imana. Imana ivyo igomvye rero nivyo vyiza. Abavyeyi munezerwe ko umwana wanyu agiye mw'ijuru. Uyu niwe abitangiye imbere, uyu niwe azotwakira, kandi tuzomenyana ntituzoburana. Nuko rero turahojeje abariko bararira, mwihangane, kuvana n'uwawe biragoye, ariko nta kundi biba niko bimeze. Salomo rero baravye iburasirazuba n'iburengerazuba, bakaza kuraba ubwenge bwa Salomo, bakaza kuraba n'itunga ryiwe. Yari afise ibintu bihinda, abantu bakaza kuraba indore, ariko yandikira ijambo ngo nta muntu ariho n'umwe afise ububasha ku mpwemu ziwe ngo azigumirize, kibure ngo abuze umunsi we wo gupfa. Nico gituma rero umuntu akwiye kwihana igihe kikiriho. Inyuma yo kutavuga nta kwihana, kandi nta wuzi ingene azopfa. Ntuzi kuzopfa uvuga nuko uzopfa utavuga. Nico gituma rero umuntu akwiye kwama yiteguriye urupfu. Uyu munsi n'uyu mwana, ejo ni jewe, ejo ni wewe. None rero dukwiye kwitegura tukiriho. Arabavuga ngo nzokwihanira ku mfiro, ntuzi ingene uzogwara, ntuzi kizoguhitana. Wari ukwiye kwitegura igihe kikiriho, cyari ikinyene. Aha twaje kwiga kuraba ngena abapfiriye muri Kristo Yesu bazoja mu bwayo bwo mw'ijuru. Kujyayo rero ducaho rero umuntu aciye aho yihanye, igihe cyo kuzuka nibo bazoba ba mbere.
izi mva ziraha ni nyinshi. Abapfuye bizeye nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu kirere twarihanye, duce dusanganira umwami mu kirere. Niyo tuzokwama rero tubana n'umwami. Dusome irindi jambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 11, dusomye ku murongo wa 25, dusome ujya murongo wonyene. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Uyu yari Marita na Mariya. Babwiye Yesu ngo iyo uba ngaha musaza wacu ntaba yapfuye. Yesu rero aravugira ijambo ngo, ni jewe kuzuka n'ubugingo, umuntu wese anyizera akizera ko ndiho, unyizera wese niyo yoba yarapfuye azobaho. Aha duhaba dushirika ibibiri ngaho mw'ivu aho cyavuye. Ubugingo nabwo irya tariki yarangirije k'uyu mwana bwasubiye iyo bwavuye mu ijuru. Ubu aranezerewe, ya misonga yaheze, ubu ari ahantu mw'iparadiso aho barorereye abera, tuzobahitanaho duce duhabwa ibyasezeranywe turi kumwe. Mubimenye rero umuntu araha yabifata ibisanzwe. Yesu niwe kuzuka, Yesu niwe bugingo. Umwizera wese muri twebwe niwe azobaho, ntazopfa. Aho umwana ntapfuye arasinziriye. Iyo umuntu asinziriye rero arikangura. Hariya muri Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 2 havuga ngo, abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'izuba ibihe bidashira. Uyu mwana rero yaragize ubwenge igihe gikiriho, arihana yiha Imana, none tuzomusanga hariya mu bwami bwo mw'ijuru. Yesu rero araho ashitse aho hantu kwa Marita na Mariya. Yesu ngo yaciye arira. Abantu rero baraho baca bavuga ngo heraba ngena yamukunda. Ariko nabonye mbishuriwe n'Imana icyatumye Yesu arira. Abari baje kwirura Marita na Mariya ntibari bizeye ko Lazaro yoba gisubira kuzuka akazoba muzima. Icyo nicyo nabonye cyarijije Yesu. Yesu ararizwa n'abantu batizera ko bapfuye bazozuka. Iyaba Yesu atazutse, ibyo twigisha byoba ari ubusa. Ariko noneho Yesu yarazutse mu bapfuye, nicyo gituma yashurije abantu basinziriye. Rero bazobonerwa bikangure, abazoba bariho nabo bazoteruranwa nabo mu bicu basanganira umwami mu kirere. Dukwiye kwizera ivyo rero. Hari abantu rero bibaza ngo nta kuzuka, kiwe ngo Yesu ntazogaruka, ngo nayo yaboneye mw'isi ngo azogaruka. Azogaruka gutora umugeni amutwara mushikane mu bwami bwo mw'ijuru, kandi azomwerekana imbere ya Data, azotwerekana imbere y'abamarayika, azotwerekana imbere ya Data wa twese. Abanesheje, abihanye, abatuye ibyaha igihe gikiriho. Yesu rero abahezagire, umuntu wese arihana atarihana yihane kugira ngo azobone gushika mu bwami bwo mw'ijuru. Mu bwami bwo mw'ijuru nta ngwara ziriyo, mu bwami bwo mw'ijuru nta gupfa. Tuzokwamaho imyaka n'imyaka turirimba, tunezerewe, dushima Imana, dutazira Imana. Yesu nashimwe. Indirimbo
dusabe abicaye batagurukeho bari hanyuma bariko baraza baza ku nturo turirimba indirimbo 211 ivuga ngo ari n'umukiza